Mwene data, uri mu kibanza kitakwemerera gusenga, senga. Uri mu bantu batabikunda, senga. Ahantu hose uri wewe vy'ukuri zigamiye imigenderanire ufitaniye n'Imana. Ntugatinye abantu ku gitsure, ntugatinye abantu ku gihagararo, ntugatinye ibi na biriya. Oyaye, gusenga bifise ubuzima, gusenga bifise umumaro, gusenga ntukaguhagarike. Kubera gusenga ni nko guhumeka. Bibiliya ivuga muri 1 Thessaloniciens 5:17 haba ngo musenge ubudasiba, full stop. Ahandi Bibiliya iravuga mu gitabo c'ivyakozwe no mu gice ca mbere umurongo wa 14 hatubwira ngo basenga ubudahumeka. Mwene data, ntugahagarike gusenga. Igihe cose vyanse gusenga, senga. Igihe cose wumva yuko uri mu ntege zo gusenga, senga. Umuti wo kudasenga ni gusenga. Mbega ni yahe mpamvu uyu munsi wotanga yatumye udakomeza gusenga? Abantu barakuvuze, abantu ntibagukunda, ntibakubona, ntibakuramutsa. Ivyo ni bito cane. Gusenga kwacu bene data, abantu bibaza ngo ni ugutakaza umwanya, ariko bifise umumaro, bifise imbaraga. Bibiliya umuririmbyi yaravuze ngo umuntu wese adasenga yamana ivyaha. Kandi gusenga kwacu bene data kudukingurira ijuru. Gusenga kwacu guhindura ibihe. Gusenga guhindura ivyiyumviro vy'abansi. Gusenga vyatabaye abayuda mu gihe bari bateguriwe jenoside. Gusenga vyacecekesheje intambara yarije ku bwoko bw'Abayerusalemu, ku bwoko bw'Abayuda mu gihe c'umwami Yehoshafati. Gusenga birahambaye, gusenga birakomeye. Gusenga vyahinduye amateka ya Yabesi, umuntu yari ngaho ataca amaze, umuntu yari ngaho atamugisha. Gusenga vyahinduye amateka ye. Gusenga vyahaye uruvyaro Hana. Gusenga ntugacereze, ntukareke gusenga, komeza, shishikara. Birivuga ngo nzosuka mwemu w'ubuntu hejuru y'inzu ya Dawidi no kwa Yerusalemu. Mwemu y'ubuntu na mwemu y'amasengesho. Ndasaba Imana muri iri joro ngo Imana yongere kwaktiva imwemu yo gusenga muri yo. Inyota, umwete, ishaka byo gusenga, Imana yongere kubirekura. Ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu, ndabaha ikaze muri kino kiganiro c'amasengesho kuri televiziyo ya Heritage. Ndizera ko mwiriwe amahoro, ndizera ko muguwe neza mu miryango yanyu. Reka twese hamwe tuduze irishimwe. Bibiliya iratubwira yuko dukwiye gushima mu bihe vyose. Naho bahuye n'ibibazo, naho uri mu bihe ibi canke biriya, ndagomba ushima Imana. Igikomeye uracafise impwemu y'abazima, uracahumeka, wowe n'umutahe ukomeye, nubwo hari ibindi vyoba vyanse bitakunze nko kuba vyibaza, ariko kuba ugihumeka vyonyene n'umutahe ukomeye. Reka twese hamwe rero dufatanye gushima Imana. Mwami wanje Yesu, ndaguhaye icubahiro, ndagushimiye urukundo rudasanzwe utugirira. Ijambo ryawe rirambwira yuko wewe umenya inyoni zo mu kirere, kandi amashugwe ku misozi arabegwa. Mwami, ijambo ryawe ritubuza kwiganyira, kubera Mwami urazi yuko dukeneye kurya, kunwa, kwambara n'ibindi. Ivyo vyitayeho gusumba uko tuvyitayeho. Ndawushimiye rero yuko nivyo utagusavye wabidukoreye, waduhaye impwemu y'abazima. Kandi Mwami, ico ni ikintu gikomeye, n'umutahe udasanzwe. Turagushimiye, dufise ivyizigiro vyuko n'ibindi tuzoyibona kandi uzobidukorera. Urakoze Mwami Yesu, icubahiro n'ikibi cawe ubu n'ibihe vyose mu izina ryawe rya Yesu, amen. Ndagomba dusenge twisunze amajambo y'Imana tugiye kuvugana ko makeye. Ijambo rivuga ngo shishikara gusenga no mu gihe kitoroshe. Komeza gusenga no mu gihe kitoroshe. Daniel igice ca 6 umurongo w'9 biravuga ngo nuko umwami Dariyo asinya ku candiko c'icihanikirizo, maze Daniyeli amenye ko ico candiko casinyeko ajiwe, kandi amadirisha y'inzu yiwe yerekeye Yerusalemu
yama yuguruye. Haleluya. Akomeza gufukama gatatu ku munsi asenga Imana yiwe ayikengurukira. Aka kantu karakomeye nk'uko yari asanzwe abigenza. Aya ni amajambo y'Imana tubona ariko aravugwa kuri uyu mukozi w'Imana Daniyeli. Daniyeli ni umwe mu bantu bari baratwaye nk'inyagano i Babuloni, ariko kandi yari mu bantu baciye ubwenge, bari mu impwemu y'Imana kandi abantu b'ikimazi muri buno bwami. Daniyeli ni umwe mu bantu vy'ukuri bari baramaramaje gukurikira Imana muri vyose. Ni umwe mu bantu batigeze banyiganyiga mu bijanye n'ukwizera kwabo. Hano hantu rero Daniyeli akora ibwami ku ngoma y'umwami yitwa Dariyo. Dariyo yari yaramwizeye amuha amabanga ibwami hafi cane yiwe. Daniyeli kimwe ntibari bahuje ivyo bizera. Haragera igihe abakorege biwe abo bakorana nawe bamugirira ishari, bariyumvira ni hehe bazomuca kugira bamuteranye n'umwami. Ni igiki bokora kugira ngo vy'ukuri imigenderanire Daniyeli afitaniye n'umwami iveho. Nico gihe tubona baragerageje kumutega mu bijanye n'akazi, basanga uyu mugabo ari intègre, basanga n'umuntu vy'ukuri w'inyankamugayo, akazi ke wagakora neza. Ahantu bavuga kino kintu ivyo ujejwe bitunganye neza, umwasi ntiyagira ahaguca kugira ngo agucavuze canke aguteranye. Daniyeli yari umuntu w'ubwenge kandi w'inyankamugayo mu vyo akora vyose. Barabona yuko ata hantu namwe bazomuca kugira ngo bamuteranye n'umwami. Nico gihe rero kubera bari bazi yuko burya barakumenya uri mu kazi, barakuzi, barazi position yawe, barazi kuri faible mu vyo wizera cankwe ushikamye mu vyo wizera. Daniyeli hano hantu tubona bamutega inyuma yuko bagiriye inama umwami ko boshiraho igishushanyo, kandi umuntu wese w'ibwami akabwiriza kugisenga, kugisaba, kugifukamira. Aba bakorege ba Daniyeli bari bazi yuko ivyo Daniyeli atazobikora. Nico gituma bavuga ngo reka turabe mu bijanye n'ivyo kwizera, mu bijanye n'ivy'amadini. Barazana igishushanyo, hanyuma kandi baca bashiraho n'ingaruka. Utazokora azotererwa mu gobo rw'intare, utazofukama, utazobaha ivyo umwami yashizeho azotererwa mu gobo rw'intare. Bene data barabishiraho, ba bandi bose hageze barunama. Suko bari bafise inyota yo gusenga, oya namba, ahubwo yari jaruzi bari bafite Daniyeli. Wari umutego bateze Daniyeli. Suko bubaha umwami, wari umutego bateze Daniyeli. Abansi bawe ntaco badakora, ariko Imana yacu ihora mu ruhande rwacu. Bibiliya iratubwira Daniyeli bamaze kubikora gutyo, ntabwo yigeze wewe yemeranya nabo cengo yifatanye nabo cengo asenga ico gishushanyo, oya namba. Turabibona rero umwami n'ivyo yarababaye, burya ntiyababajwe cane gose nuko Daniyeli atasenze ico gishushanyo, oya yababajwe n'ingaruka zigiye kumubako kubera bo batihindukiza mu vyo basinye. Aba bagabo ba Mede na Peresa, abagabo na canke umwami ntabwo yashobora, vyari bigoye ko asinyura ico yasinye. Ntabwo bari bazi yuko barondera uyu mugenzi wewe, uyu muntu adasanzwe Daniyeli. Ariko kubera yabisinye, Daniyeli vy'ukuri uyu mutego yarawuguyemwo wo gutererwa mu gobo rw'intare. Yakomeje gushikama mu bijanye no kwizera kwiwe, mu bijanye no gusenga. Umwami aremera yuko amutwara, ariko umutima w'umwami wari ubabaye kubera ivyo bagiye gukorera Daniyeli. Bari bamuzi ko ari umugabo w'umunyakuri kandi umuntu muzima. Daniyeli rero mu bihe bigoye ntabwo yigeze anyiganyiga mu bijanye no gusenga. Bibiliya yatubwiye hano ku murongo w'10 yuko amadirisha yiwe yagumye yuguruye araba Yerusalemu. Iyi ngoro iri yagumye yuguruye araba Yerusalemu. Haleluya. Mwene data, uri mu kibanza kitakwemerera gusenga, senga.
uri mu bantu batabikunda senga. Ahantu hose uri wewe vy'ukuri zigamiye imigenderanire ufitaniye n'Imana. Ntugatinye abantu ku gitsure, ntugatinye abantu ku gihagararo, ntugatinye ibi na biriya. Oyaye, gusenga bifise ubuzima, gusenga bifise umumaro. Abana b'umwijima bazi ubwenge, bazi gushira mu ngiro ivyabo, bazi vy'ukuri kwitwararika ivyabo. Ariko twebwe abana b'Imana turabihisha, tuvyita ubwenge, gukoresha ubwenge, ariko sivyo. Daniyeli amadirisha yiwe yagumye yuguruye, ntabwo yigeze yinyegeza ngo avuge ngo asengere mu mpwemu gusa. Oya, gusenga kwiwe kwagaragariye bose, baramenye ko amadirisha yiwe yuguruye ari ab'i Yerusalemu, kandi gusenga kwe ntikwigeze kugabanuka. Yakomeje gusenga gatatu ku munsi nk'uko byari bisanzwe, akengurukira Imana. Nta nubwo yasenze amasengesho y'ubwoba kubera ibintu bigiye kumubako, aje muri presiyo. Oya namba, yakomeje gusenga akengurukira Imana. Arazi ko agiye guterwa mu rwobo rw'intare, ariko ntiyigeze ahungabana ngo agire ubwoba. Ni ukuvuga ngo gusenga kwaramukomeje. Mwene data, gusenga ntukaguhagarike, kubera gusenga ni nko guhumeka. Bibiliya ivuga muri 1 Thessaloniciens 5:17, Abatesalonike ba mbere 5 ku murongo wa 17, haba ngo musenge ubudasiba, full stop. Ahandi Bibiliya iravuga mu gitabo c'ibyakozwe n'igice ca mbere umurongo wa 14, hatubwira ngo basenga ubudahumeka. Mwene data, ntugahagarike gusenga. Igihe cose vyanse gusenga, senga. Igihe cose wumva yuko uri mu ntege zo gusenga, senga. Umuti wo kudasenga ni gusenga. Daniyeli ntiyigeze abihagarika, ntiyigeze atega ubwoba n'ibihe, n'ibibazo, n'intambara, ariko yashishikaye gusenga no mu bihe bikomeye. Mbega ni yahe mpamvu uyu munsi wotanga yatumye udakomeza gusenga? Abantu barakuvuze, abantu ntibagukunda, ntibakubona, ntibakuramutsa. Ivyo ni bito cane. Daniyeli yaragiye guterwa mu rwobo rw'intare. Daniyeli yaragiye guterwa mu rwobo rw'intare. Hari intare, ntabwo zari sinema, nta nubwo byari ibintu womengo ni migani. Zari intare zimaze igihe zitajya, bazi neza yuko uwo mwanya zishika zimutabagura, ariko Imana yasenga ntabwo yigeze imutererana. Gusenga kwacu bene data, abantu bibaza ngo ni ugutakaza umwanya, ariko Yesu umumaro, bibisa imbaraga. Bibiliya umuririmbyi yaravuze ngo umuntu wese adasenga yamana ibyaha. Kandi gusenga kwacu bene data kudukingurira ijuru. Gusenga kwacu guhindura ibihe. Gusenga guhindura ivyiyumviro by'abansi. Gusenga vyatabaye abayuda mu gihe bari bateguriwe jenoside. Gusenga vyacecekesheje intambara yarije ku bwoko bw'aba Yerusalemu, ku bwoko bw'Abayuda mu gihe c'umwami Yehoshafati. Gusenga birahambaye, gusenga birakomeye. Gusenga vyahinduye amateka ya Yabesi, umuntu yari ngaho ataca amaze, umuntu yari ngaho atamugisha. Gusenga vyahinduye amateka ye. Gusenga vyahaye uruvyaro Hana. Gusenga ntugacereze, ntukareke gusenga, komeza, shishikara. Birivuga ngo nzosuka mwemu w'ubuntu hejuru y'inzu ya Dawidi no kwa Yerusalemu, mwemu y'ubuntu na mwemu y'amasengesho. Ndasaba Imana muri iri joro ngo Imana yongere kwaktiva imwemu yo gusenga muri yo, inyota, umwete, ishaka byo gusenga. Imana yongere kubirekura. Mwami, ndaguhaye icubahiro, ndashimiye n'ubwawe n'imbabazi zawe. Uri Imana nziza, Imana yo kwizigirwa, umunyenkomezi. Ndasaba umuriro wo gusenga wongere gusukwa muri bano bene data. Intege nke, impamvu zose zituma hatagisenga zidafashe, Mana bazirengere kandi zikurweho. Intege nke, kunanirwa, gutsindwa, Mana be kure yabo, ariko imbaraga za Mpwemu Yera zongere kubasanga no kubagenderera. Bongere kunagurwa, bongere kuba restore, Mana mu buryo budasanzwe. Bongere kumva gukunze, bongere gushaka gusenga, bongere guhabwa, Mana buno buntu bwo gusenga n'imwemu yo gusenga. Urakoze Mwami Yesu, ndaguhaye icubahiro. Uburinzi bwawe bukomeze kubana nabo, bagenda bagaruka impande zose, barinde ibitero
vy'umwijima, barinde kuburitiro, ubarinde umwijima n'izina rya Yesu. Urakoze, tuguhaye icubahiro, izina ryawe niryubahwe Mana ubu n'ibihe byose mu izina rya Yesu, amen. Ora abahezagire kandi abagire neza mu ijoro ryiza, murakoze.